Reka dusangire gatoya Yobu igituma nkunda igitabo ca Yobu kandi murazi ko igitabo ca Yobu abiga ivyigwa vya Bibiliya barabizi nayo babwiye igitabo ca Yobu nico gitabo gishaje kuruta ibindi bitabo bindi vyose nico gitabo ca kera kuruta ibindi bitabo bindi ariko mugabo kandi igitabo kirimo ubutunzi benshi bariko barinterprete igitabo ca Yobu babona gusa umuntu w'imibabaro mugabo mu gitabo ca Yobu hari amabanga yo guhimbaza nyegejweyo mu gitabo ca Yobu harimwo vuga gute amadimension spirituelle atandukanye mu gitabo ca Yobu harimo kuhishurirwa Imana mu gitabo ca Yobu harimo ibijanye n'ubusabane n'Imana mu gitabo ca Yobu baratwigisha ibijanye no kwizera igitabo ca Yobu iyo gisomye neza ukagitahura ndagomba kubwira ko ni Manuel ni kimwe gishobora kugufasha kubaho ubuzima bunesha igihe cyose Yobu mu gitabo ca Yobu harimo umugisha mugabo kandi mu gitabo ca Yobu harimo isoko y'umugisha aho umugisha uva igitabo ca Yobu ni igitabo cy'abantu bari miyo ni igitabo cy'abantu bakuze ni igitabo cy'abantu bazi neza Imana yabo ubisa gato ingene Yobu ava mbega yontwarisa ituntu ubushobozi bwayo buhambaye hari abantu bibaza yuko Imana ishobora kubajaniranya ishobora kubakoresha ibintu ifise umugambi ubisa nivyo ibitubako Imana iba ibizi ivyashikiye Yobu Imana yari ibizi uburyo Yobu yaragiye kugeragezwa Imana yari ibizi Imana shakoze ngo Yobu ivyambaye ko ngo ntibimubeko ariko mugabo kandi Imana yari izi inyuma y'ivyo Yobu ari karabamwo yuko ari ubundi buzima bundi bwiza buruca ubwo yararimwo bumurindiriye Yobu Imana yigeze musigura igituma ariko asikirwa n'ivyariko biramushikira Yobu ntiyigeze abwirwa n'Imana bivuga ngo nta kizoba ku mugororotsi wanje ntamwibiye akabanga Yobu ntiyigeze yibigwa akabanga Yobu numwe mu bo Imana yahishije ibigiye kumubako yongera iranamwinyegeza ivyo vyose ikene gutegura umutima wiwe kugira ngo Yobu azovuge Imana yabonye niba tubwira ngo ivyo nari narumvishije ugutwi uyu munsi amaso yanje haravyiboneye ngo mambwira umuntu hari muri kino kibanza ni vyinshi wumvise ariko mugabo kandi hari n'ivyo ugiye kubonesha amaso yawe ivyo wari warumvise ko Imana igira neza ivyo nivyo wumvise mugabo uragiye kubona uburyo Imana igira neza abana bayo igitabo ca Yobu kitwigisha ukungene Imana uravyumva tuyifata ku giti cacu ingene Imana atari Imana y'igikundi ingene Imana atari Imana ya group y'abantu ingene Imana ari Imana iri personal Imana iri Imana yo ku giti c'umuntu mubwiza kumenyana nayo mukaganira nayo ivyo udatahura ikabigutahuza that's the book of Job mbega yontwarisa ituntu ubushobozi bwayo buhambaye oyaye ariko ivyanje yobishira ku mutima mu kirundi ntibabivuga neza muco nzavuga ngo New Living Translation niyo ntuzyanshaka okay havuga ngo will he use his great power to argue with me no he would give me a fair hearing mbega izonjaniranya mbega izonuhaza ituntu izo bavuga gute kujaniranya ni kujaniranya nyene mugaravuze ngo oya itizokora izomenyesha izoma ugutahura ntahura izonyimenyesha mu buryo bikwiriye ko ndayimenya ico Yobu ariko aravuga ku murongo w'indwi avuga ngo aho ni umugororotsi yoburanira nayo incira urubanza ikancira urutazokwivuguruzwa haleluya muco avuga ngo I will be forever acquitted by my judge iyo umuntu abaye acquitted nivuga ngo n'umuntu arenganuwe n'umuntu bacira urubanza rugororotse ni kwa rubanza rudasubigwamo ni kwa rubanza Imana igucira nubwo kare wabona umenga irikira kurenganya mugabo iyo umaze kubona ingene birangiye ingene biheze ugera ahantu ukavuga ngo Mana sinumva amajambo nosoka kuko hari gihe ugera ahantu ukabwira Imana amajambo nayo yarayabwiye ukavuga amajambo mugabo amaze kubona ivyo Imana ikoze kuva ati no nihutiye kuvuga iki kwiki nihuse kubwira abantu harubigeze kumbira ngo Imana irarenganya mugabo Imana maze kumugira neza ndamaze bwabo nyene Imana irarenganya ngo reka ngo ndarugire tutuma rya jambo narivuze
hari ivy'Imana ikora ukagera hano kubati none bijya nihutiye kubivuga iki kubera ko fete nivyo wari kurabamwe mugabo ntiwari uzi ivy'Imana izobivyaramwo. Amen. Meze neza muri kino kibanza. Urubanza rutazo kwivuguruzwa gushitsa ibihe bidashira. Ku murongo w'umunani. Muvirize. Raba nje imbere ariko sihihi. Nasubira inyuma nkayibura. Ninde yahitwaye? Yagiye gutembera? No. Raba nja ibubamfu mu gihe ikorera. Tukiyemetse aho niri akorera. Raba naho nyene sishobore kuyibona. Yihisha ku ruhande rw'iburyo kugira ngo sindayikubita ijisho. Hari umuntu maze gushikira muri kino kibanza. Mana urihe? Barambwiye ngo nini isonzesha nzokubona. Nisonzesheje mugabo siriko ndakubona. Barambwiye ngo nina gutangira imazi nzokubona. Nabitaze mugabo siriko ndakubona. Barambwiye ngo mebi vyanje vyose nagukurike. Narabikoze kubera iki ntariko ndakubona. Yamara muri ku murongo w'indwi n'umurongo w'indwi n'umurongo w'icenda naho duheje gusoma murawibuka ku murongo w'icumi ngikonkrizo yagize yamara iyo irazi inzira ncamo ivyo yabari karabamwe nubwo watayibona ariko avuga ati yamarayo irazi inzira ndiko ndacamo. He knows where I'm going. Irazi ivyo ndiko ndabamo. Jewe sindayibona ariko yo yirambona. Jewe sindayifata ariko yo yirambona. Jewe ndiko ndayumva ariko yo irikiranyumva. Jewe ndiko ndayikubita ijisho mugabo yo. Uyu musaka mbwira umuntu ari muri kino kibanza ivy'Imana ntuzokwigera ubitahura. Nigi uzokwibaza ko bitahuye Imana izokikujana mu rindi shure ayizokikonfiza ivyo wari kurita kuyitahura usubira ugera ahantu bw'akirori. Ibi navyo nibiki? Imana yacu ikeneye ko tuyizera point bar. Ntukagerageza kuyitahura. Nico gituma abantu bagiye kwiga science y'ivy'Imana bavayo bose baguye kuko bagerageza gutahura Imana mu bwonko butanapima n'ibiro bibiri biri muri kano kantu ngo batahura Imana yaremye ibi byose. Imana ikeneye kuyitahura. Imana ikeneye kuyizera. Ni wanyizera izoshigushoboza iguhe ingabire yo gutahura. Naho nyine gutahura nuko yizera. Yamara yo irazi inzira ncamo. Vuga ngo Imana irazi inzira ndiko ndacamo. Irazi iyo uri kuraje yo irahazi irahabona ivyo urimwo yo irabizi irabibona. Numva no basarisha umwanya muto ya muri kino kibanza. Yesu arashima Imana n'iryambere. Numva Yesu avuga ngo ndashima Imana ku bwanyu. Genda situhagaruka ngaha. Genda Yohana 11 ku murongo wa 15. Baba ariko batubwira ibijanye na Lazaro. Lazaro yari yapfuye. Yesu arabimenya. Abimenye arabwira ati nimuze tugende ku vyura cyangwa gukangura Lazaro umukunzi wanje. Toma aramubwira ati none asinziriye aho tuzogiraho tuzomuvyura. Yesu arabona ko batabitahuye. Asarababwira abifoboye. Arabwira ngo Lazaro yapfuye. Kumugabo ndanezerewe ku bwanyu ko yapfuye atari yondi. No ni mubisome. Avuga ngo ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo kugira muze mwizere. Noneho nimuze tuje iyari. Gute Yesu aryoherwa no kubona Lazaro yapfuye kandi akaryoherwa ku bwaba bigishwa. Gerageza kuvyumvira gatowe. Yesu igihe cyose yabona ibintu imbere yabona ibizokurikira ariko avuga ngo ndashima Imana ku bwanyu ko Lazaro yapfuye ntariyo. Mari majambo mwebwe abo ndiko ndategura abo nzotuma abo nzosuka ko muhemu wanje bakajana ubutumwa bwiza mu mpande zine z'isi bagaturira isi mu mutima w'ikanguro udasanzwe. Ni vyiza ko muza kwizera apana kubera ko gusa nabibabwiye mugakora ko mwabonye ivy'Imana ishoboye gukora hama ni mwaza gushinga intahe muzovuga ivyo mwabonye. Ndanezerewe ku bwanyu ko vyabaye ntari yondi. Rero ni muze tuje kumuraba. Ni muze tugende iyari. Wow. Agezeyo
Marita ararira akavuga iyo uza kuba ngaha musaza wacu ntiyari kuba yapfuye. Yesu aramubwira amajambo mbwari ikintu kimwe yavuze ageze kumva ati nimunyereke aho mwamutaye. Ntiyavuze ngo aho mwamutaye. Mwamutaye kubera ko mubona ko nta vyizigiro bihari. Ikintu ubona atacu kiza kukumarira uragira kuragita nta mumaro mukibona. Yesu nimunyereke aho mwamutaye. Yesu areka kubwira nyereka aho wataye ivyizigiro byawe. Nyereka aho wataye ukwizera kwawe. Nyereka aho wataye. Nyereka hajya nyine ubona ko byarangiye niho nkeneye gushika. Ahageze avuga ngo data ndagushima ko wanyumvirije. Nicyo sengesho Yesu yasenze. Yavuze ngo rakata bashakata ngo mu izina rya Yesu. Yavuze ati Imana ndagushima ko Yesu umviriza ari afise constance mu kwizera. Nta kunyiganiga, nta gitutu cyo guhinduka kiri muri we. Avuga ngo ndagushima ko wanyumvirije. Imana yamumvirije ryari? Igihe yavuga kuri wa munsi ngo Lazaro iyo ngwara gwaye si yo kumwica, arazi neza ko Imana yamumvirije, arazi neza ko iryo jambo Imana yakiriye. Uwo mwanya ariko ari ubuzima ati Imana ndagushima ko wanyumvirije. Kenshi biza kuba muri kazoza nivyo dufata mu vyabaye muri kahise tukabimatanya n'ivyo turimo hama bigaproduza kazoza kacu. Ivyo nivyo benshi umunsi bataratahura. Imana yawe ukeneye kubona ugukomera kwayo biragusaba kusubira inyuma ukibuka ibikorwa bikomeye yakoreye ubuzima bw'iwawe. Nivyo bigutuma usuzugura ivyo uri kurahura navyo muri ako kanya. Nababwiye muri kurutse ambe namwe babwire Dawidi ni hari kwica Goliath yatiza kubanza kumusuzugura. Abandi bose bahagacira ubunini bwa Goliath. Mugabo Dawidi kubera ko azi muri kingene yabwiye Sauli atariko aremera atariko arabakonveke nivyo Dawidi ariko aramubwira. Yambwiye ati umviriza iyo ndagiye intama za mutama hahora hazi dubo izigafata umwaga turagwana nayo nkayitabagura nkajana imyaga zikwiye. Sauli arabona ko none ibi nivyo canke nivyo umwana yarose. Dawidi arabona ko atavyumvise asura muhindi nta yindi ati ntuvyimbigwe. Hari kintu cyabaye undi munsi haji dubu aramubwira ibyabaye amaze kumuha intahe y'Imana akoze muri kahise vyatumye Sauli ashobora kumwizera. Aravuga ati sawa ya Mana yabanye nawe mu gihe cy'idubu mu gihe cy'intare nibane nawe no muri iki gihe cy'ikigatanye. Dawidi ntabwo barafise kuko aravye avuga ati uko biri kose urya ndavye ya Mana yabana nanje mu gihe cy'idubu n'intare kame bugenda ashobora kumugira akantu. We yaje asuzugura abandi ivyo baha agaciro nivyo Dawidi yaje asuzugura. Mbabwira ikintu kimwe iyo kwizera kuri ko kurakora utesha agaciro igifise agaciro. Wakubushobozi igifise ubushobozi. Cyo gituma Dawidi yabanje kumubwira ngo ati uyu munsi ndakomanda kubagira ibisiga mu mahanga yose bazomenya ko mu Bisirayeli hari Imana kuko wewe nakuravye nsanga muri palmarès y'abana bisezerano wewe nturimwo ariko ya Mana yabana nanje ya Mana abana basogokuro ya Mana yacu niyo Mana uyu munsi igomba igukoza isoni imbere y'aba bantu bose. Hambwa ati none kuzanye inkoni bakubwiye ngo ndimbwa haramwe tuwoje kumwanya ufise icuma ariko jenje kugwanya mu izina ry'Imana ya Israeli wacu yara higeze aduta ntigeze yezita kubera ko yarazi. Okay twase muri yobo turi ku murongo w'icumi. Okay yamara yo irazi inzira ncamo hano naringeze aka kaparti kanyuma rero niko shaka ko muzirikira ko ivyizigiro vyayo n'umutima wanyu. Mubanze mukansomera 1 2 3 niyamara niyamara kumvugutira mucongo zavuga ngo when he test me niyamara kumpima. Donc ivyapfuye mu buzima bwawe nivyo Imana ikirakoresha mu kugupima. Niyamara kumvugutira niyaheza kumpima nzovamwo. Vuga ngo nzovamwo. Vuga ngo nzovamwo. Mu yandi majambo ivyo urimo uzobivamwo. Ivyo uri kuracamo uzobivamwo.
nta munsi numwe Bibiliya iri kirabwira abantu bakuze ibabwira just gusa situation bariko barabamo, ibabwira inyuma ya situation bariko barabamo. Petero ahandi avuga ngo ninamara kugeragezwa kubabazwa akanya gato ninaheza turabiheza, si ibintu tubamo gusa, turazi ngene bihera, ntituvyinziramo gusa, ariko kandi ni ibintu dusohokamwo. Ivyo uri kurabamo nagomba kubwira ngo uzobisohokamwo. Wibuke ya Mana gusohoye muri vya bindi vyarenganye, niya Mana ntiyavuye ntiyashaje, ntabwo iri kiritwaza akabando. N'uyu munsi niyo nyene ubushobozi bwayo ishoboye gukoresha kugira ngo ubisokemwo ubivemo, kandi niwavamwo. Yinjiye ari umuntu arondera, yinjiye ari umuntu abura, mwavuze ngo nzovamwo meze nk'inzahabu. Hallelujah. I will come out as pure as gold. Nzovayo, muviriza, ndi nzahabu apana prake. Nzovayo ndi nzahabu original, ndi nzahabu iripi, ndi yayindi nubwo bosubira bakayicisha mu muriro umuriro atashobora kuyigira, nubwo bosubira bakayita hasi bakayishyirako ivyondo bakabishyirako imicafu, irabizi neza ko agaciro kayo. Hari umuntu afise biya 10,000 ngaha, 10,000 ntiza gato. Iyo niyo noti nkuru dufise mu gihugu, inoti ya 10,000 ndashobora murayibona, muriko murayibona, ndashobora kuyita hasi, ndashobora kuyikubita umugeri, ndashobora kuyikata. Ndakubaze ninayiguha ntuzoyigurisha ikintu, ntibazoyakira. Ingene nayifashe, ingene nayihonyoye, vyahindura agaciro kayo. Talk to me. Vyahindura agaciro kayo. Yagabanutse, yahindutse, yagumye ari 10,000 malgré ivyo yaciyemwo, malgré ibigeragezo, malgré imivunda, malgré kwanka, malgré amadeception, yagumanye agaciro kayo. Nagomba ndakubwira ko niwamara kuvugukirwa agaciro kawe nta kizoshobora kukakwaka, ntaco kizokagabanura, nta kintu na kimwe boshobora gukora kizohindura ico Imana yakugize. Vuga tuko niko ndi, vuga tuko niko ndi, vuga tuko niko ndi. Umuntu ayatoye arayaraba akavuga ati nivyo bayifyonda fyonze, mugabo ni 10,000, iguma ari 10,000. Nivyo bayibabaje, mugabo iguma ari 10,000. Amen. Mezereza muri kyo kibanza, niwaheza kuvugutigwa uzosohoka uri nzahabu iri pire, ufise agaciro atakindi kintu na kimwe gishobora kugahindura. Ikintu Imana ikirarondera, ikintu Imana ishaka, mugabo nibiki bizogufasha kugumana agaciro kawe. Mpa umurongo ukurikira hama turangize mugene mutegure sentence. Okay? Avuga ngo ikirenge icyatumye asohoka ari inzahabu nuko ikirenge ciwe yagicometse mu kirenge c'Imana. Yo numva ameni ya muri kyo kibanza, numva ameni ya muri kyo kibanza. Ikirenge ciwe avuga ngo ikirenge canje nagicometse mu cayo. Ahiza niho nja, ahatumbera niho ntumbera. Inzira yayo narayikomeje sinakikama. Nigiki kiriko kirashaka kugukikamisha, ntugakikame. Gumiza ikirenge mu ciwe, komeza inzira yiwe, ntibizoreka kuza. Imipfunda n'imiyaga ntizoreka kuza, ariko gumya inzira waciyemwo, ntukikame. Kuko ibiriko biraza vyose birondera kungena ukikama. Anka gukikama ari kuvuga iki? Nukugera ahantu ukwizera kukagabanuka, ati canke numvise nabi. Ntiwumvise nabi, uri kwaca mu vyo Yobu yaciyemo, aho yayirondera imbere agasubira inyuma ntayibone, ibubamfi korera ntayironke, ikamwinyegeza, akaja iburyo agasanga niho yagiye kumwinyegeza naho nyene ntayibone. Mbwa yagomeje avuga ngo ariko yo irazi inzira ncamo. Haleluya. Ku murongo wa 12, naho nasubiye inyuma ngo mve mu vyagizwe yashinze.
nashize umutima ku majambo yo mu kanwa kayo kuruta uko ndawushira ku byo kurya bintunga. Benshi uyu munsi mu bana b'Imana hagushira imitima yabo ku ijambo ry'Imana, barakunze kuyishira ku makuru abaganga bariko baravuga, ku makuru aba expert n'aba specialist bariko baravuga. Ariko aravuze ngo sinigeze nshira umutima ku byo kurya vyontunga, nashize umutima ku majambo yayo gusa. Kumiza umutima wawe ku majambo y'Imana. Niba gumiza umutima wawe ku majambo y'Imana, ndakubwiza ukuri, you will never be disappointed. Tusokuya no musi numwe utetego ukogwa n'isoni, nta musi numwe. Duheza Petero wa mbere 5 ku murongo w'9 n'umurongo w'10. Avuga ngo mumugwanye mufise ukwizera gushikamye, muzi yuko imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bari mu isi. Imibabaro ihwanye n'iyanyu ishitswa kuri bene data bose bari mu isi. Ariko umviriza ku murongo w'10, anda hakunda cyane. Kandi Imana igira ubuntu bwose. Petero avuze ngo ni Imana igira ubuntu bwose. Shaka uyu munsi nakubwire, ubuntu Imana igira si bumwe gusa, igira ubuntu bwinshi. Narivuze ngo igira ubuntu bwinshi. Hari ubuntu bw'uburyo bwinshi. Umwe wese bivanye n'icarimo n'ukungene ameze n'ivy'Imana avuganye nawe niyo ari karaja, hari ubuntu buri proportionnel nawe, buri compatible nabo. Umviriza, ubuntu bariko baravuga shobora kubigiranya n'inyenyeri, ni faveur Imana shira ku muntu kuco ariko arakora kimutuma yidistenga mu bandi. Yosefu ari kumwe n'izindi mbohe, ubuntu bwari buri kuri we bwamutumye bamugira umukuru w'izindi mbohe, kuko he was different, yaratandukanye n'abandi. Ikico dukeneye bene data, nukeneye gukoporora abandi, please. Imana kurema mu buryo buri special kandi buri unique. Yashizeho ubuntu wisangije uzogushoboza kugura urya muryango wugawe uri imbere yiwawe. Ubuntu bariko baravuga n'urufunguzo. Harama gufuri y'ubwoko bwinshi. Mugabo nubwo yoba ari gufuri, mumbwira ubwoko umwe bw'igufuri, ari yitwa ubwoko umwe bw'igufuri ntaba yari, sivyo? Nta wundi yobazi ubundi. Okay, hariho igufuri yitwa yari, sindikari yeli nukari yari. Okay, tubisoma gutyo nyene. Imfunguruzo zose za yari ntizuguru iyo gufuri, kuko indani muri rya gufuri nubwo ari yari kandi kaba n'urufunguruzo ruri yari. Iyo gwinjiyemo hari yandi makoda rutundi tundi tunyegeje. Uruza kugurura iyo gufuri nugo bayikoreye. Dufise imiduga y'ubwoko bwinshi, hariho Subaru, hariho Toyota, ariko urufunguruzo rwa Toyota Arion nishaka kugurura TI, nishaka kugurura, uravyumva, ajya mu marke yandi ya Toyota ninde sinze, Sienta si Toyota, Sienta, Passo, Spatio, urufunguruzo siriko muri ko muravyumva. Ubuntu bwinshi Petero ariko aravuga n'ubuntu umuntu ahabwa bivanye n'uko ari ivy'Imana muhamagarira n'ivy'Imana yamuteguriye. Shatse kuvuga iki kintu, ntawe ushobora kuzana urufunguzo ngo yugurure umuryango w'iwawe canke yugure stock yiwawe adafite gwa rufunguzo wowe nyene gwiwawe. Ni naco gituma munyumvirize neza, Satani kugira ngo ashobore kugura amastoke y'abana b'Imana aca ku kintu citwa ibicaniro. Igicaniro nahantu habera ama exchange, aho wawe ndafise gwa rufunguzo ashobora kuza kurudandaza atabizi, bakarurekupera bakaja kugura ivyi wiwe. Ataruko nta kundi kuntu kundi bikunda kugira umuntu ashobora kugutwara ivyi wawe, nuko yinjira mu buzima bw'iwawe. Hama kandi mugasezerana isezerano. Iyo hari isezerano ribahuza, ni kuvuga ngo mwamaze gushira hamwe, arafise umugabane ku vyawe. Pay attention n'amasezerano mugira. Mwabahungu n'abakobwa muri ngaha, abo mwasezeranye mukavana, genda umusore mugira ikimusinyururu, mubwira ati bijya vyose ndabihinduye, ntibikamfata kuva uyu munsi ijya sezerano nagusezeraniye. Haragara ngurumva n'ukuri ngo nta wundi atari wewe, bigaca bihera. Agacegenda akabwira undi ngo nta wundi atari wewe. Abi n'amasezerano agenda yugara ibintu mu buzima bw'abana b'Imana.
genda nimba uramubwira ati nta wundi atari wewe genda umubwira atumviriza ryaja munavuga ndarihinduye hari wundi atari wewe muri ko muranyumva subira amasezerano yabereye mugene musinyure atari uko biguma bibafata muri ko muranyumva amasezerano ikintu gikomeye ntumve gukinisha amajambo muvuga amajambo muvuga niyo azotuma mutsinda amajambo muvuga niyo azotuma mutsindwa niko Yesu yavuze muri ko muranyumva avuze ngo Imana igira ubuntu bwose yabamagariye ubwiza bwayo budashira muri Kristo Yesu musomere kaya gaparti gakurikira nimwagira iki wow Imana ishimwe ko bitarangira turiko turababazwa gusa inyuma y'ukubabazwa mwabonye ibintu bikurikira hari ibintu bishika 3 canke 4 muri biriya icongereza bavuga 4 Imana ishimwe cyane avuze ngo nimwaheza kubabazwa akanya kubabazwa kwawe bizohera itugenda ukize ivyo uri kurabamwo wamubizi neza ndiko ndahaca mugabo so nagenewe ko nzorengana nimwaheza kubabazwa akanya gato wow izobahingura gose ikintu cyambere ubwayo izobaremesha yongere ibahe inkomezi bamaze kubona igiharage iyo bagiteye hari umwanya barimba kanogo bakita aka ibango bagaca bagashiramo bagaca bafurira muri uwo mwanya ico giharage kiraza kubabazwa kuko muri uwo mwanya ntikiza kuba kiriko kirahema ikimenya amenya nuko arakuntu baca bagira gutya bagatsindagira kugira ngo kigire iki gipfe muri uko gupfa kwacu n'ibindi biharage bindi byinshi biva iyo gipfuye no sacrifice no life inka zidapfuye nta munezero tugira mu gufungura inyama zazo mu gupfa kwazo kugira ngo baronke inyama no sacrifice no life nibiharage hamwe vyogira greve vyose ibiri mu Burundi bwose Kinure Kirundo Jone vyose ati ntihagire igiharage na kimwe cemera gusubira gupfa ndabaza kibazo kimwe tosura kujya ibiharage tuza kurondera ubu Canada murabwibuka hari abantu bari udu Canada mugihe cy'intambara muri 2003 hari ivyo baduhaye bita ngo ubu Canada ninda twibuka udu Canada twaratujyanye no kugira ntidupfa ariko hapi nitwari tujyoshe muri ko muranyumva atakimazi nta buzima ikirico Petero ari karavuga nimwaheza kubabazwa akanya gato muzohingurwa gose muremeshwe mwongere muhabwe inkomezi ngo mavuga aka kantu kamwe gusubira ari kubivuga ari byinshi mwereka mvuga kaya kantu ngo muzohingurwa gose iri jambo guhingurwa gose ni jambo risigura gusubizwa areta initiale gusubizwa uko wari umeze kera utaratangura guhura n'ivyagusetse n'ivyakugoye n'ivyakugize nabi uko uri rero Imana yavuze ngo nimwaheza kubabazwa nzobasubiza uko mwari muri nzobagarukana uko mwari mumeze mani majambo ntivyarangiye haracari ivyisigiro amen abafisi vyabo vyapfuye Imana ishime kutarapfa wewe vyarapfuye mugabo nturapfa kuba utarapfa nikinyemeza neza yuko n'ivyapfuye bigize ubuzima bw'iwawe bizongera gusubira kubaho vuga uti Imana ndagushima ko ntarapfa bivuge cyane uti ndagushima ko ntarapfa uti ndagushima ko ntarapfa uti ndagushima ko ntarapfa waranzigamye kugira ngo nze mbone ukuzuka kw'ivyanje vyapfuye haleluya uvyizeye bigukorere mu izina rya Yesu uvyizeye uvyeexperiment ubibone biriko biragaragarizwa ubuzima bwawe uvyizeye mu minsi imbere zo ufise intahe yavyo numva mene yanyu muri kiro kibanza ivyapfuye birashoboye kuzuka